Bakunzi ba BMBC ndabaramukije. Ni David Ntamakuriro umuyobozi wa BMBC. Hanyuma rero nari maze imisi ntabayagira. Mugabo bagenzi bacu bakora muri BMBC na baragiye marakurikirana igano mwagiye maraganira mu misi heze. Igeze tutari turi hagufi. Rero ndabaramukije kandi ndabakumbuye. Hanyuma rero uno munsi ndi muri Miroir. Bamwe bahita muri Miroir abandi officiel maniki ni Buterere Kiyange voilà mwese ahita uko ashaka. Twarababwiye ko twari dufise umugambi mu mezi nkane aheze dutanga gutegura kino kibanza bwo kubaka amazu y'uburaro. Mwarabibonye kuri za YouTube, mwarabibonye kuri za Facebook binyuragirana. Rero uno munsi nagase ndabereka aho bigeze. Turiko tatera intambwe nini. Aya mazu yose turiko turubaka barayaguze. Barayaguze. Urumva turashimiye kwanza mu ntango abakiriya ba BMBC bashoboye badukunda gose kuburyo tukivuga gusa yuko dufise umugambi muri Miroir canke ahandi no mu Gahahe no kunyene vyagenze. Abantu bagiye baragura amazu tukiyatangura. Nukuvuga mu gihe abantu babandanya bagura ayo turiko turubaka arafise banyeneyo. Nukuvuga ugura mu zisigaye rero n'ibintu vyiza cyane dushima byerekana ukuntu abantu bakunda rino shira hamwe, ukuntu abantu bamaze kwizigira ivyo tuvuga. Voilà. Hanyuma rero uno munsi nashitse hano nari kuba ndi kumbure n'ahandi nagishaka kuja mu Itenga. Turafise naho nyene imigambi murayizi projet ho nini cyane. Abakiriya ba mbere bazokwinjira mu Itenga muri uku 8 mu kwindwi. Mu Gahahe nyene nuko nyene muri rici abantu ba mbere barinjirayo. Hanyuma rero ndabaramukije. Hanyuma nashaka rero ndabatembereze. Dufite societe ikuze. BMBC ni societe ikuze ifise abakozi amajana menshi. Turafise abakozi 100 ingahe muri administration. Tuvuze ko dufise abakozi 50 bakora muri administration BMBC. Muri bya sata muhora mona bitandukanye. Abatunganya zino nyubakwa kuko tumaze ko tugira ivyigwa kuva mu mwaka wa 2012 twaragize societe kubera wasanga kera umuntu yapfa kubaka inzu atazi igicapu cayo atazi devi yayo kugira abantu bazarubaka amazu bazi iyo bariko baraja. Twaragize societe kubera muri uwo mwaka rero igira ivyigwa kwanza umuntu akubaka inzu azi igicapu cayo. Marayibona muri 2012 haci imyaka 11 mubibona. Aba diaspora benshi twarabakoreye amazu niyo babamwo. Abandi tuko turabubakira amazu tukaba tubakira amazu n'abantu no ku matongo yabo iyo aho bavuka. Umuntu akatubwira ati sanga mu Cankuzo ndafise umugambi, sanga imakamba. Turafise ama project za Gitega za Rumonge za Cibitoki mu Rugombo hariya abantu bakira abavyeyi babo. Rero kubera dufise aba itimu nini tukaba dufise abakozi bakora ku mashanti atandukanye. Numva nka tafise projet y'amazu 15 arimwo amaroje nka 30. Turafise projet iri nk'amaroje 100 mu Gahahe hoho igeze kure muramuyibona. Amazu manini amwe tuko turaheraheza. Turafise projet iri nk'amaroje nk'amajana hafi 3 muri Cankarenga mu Itenga mu kibanza kiza cyane. Abakiriya mbere bazokwinjira mu kwicumi Prito muri uko 8 mu kwindwi. Rero je nashimye muyage na bamwe ho twagiye turashika. Tafite n'ama projet hari hose Bujumbura. Ndazi n'abari baratwumviriza hari nk'abakiriya bacu bamaze twabubakiye ngaha mu muji n'agate mu gihugu. Rero twarateguye bagenzi bacu baravuze bati muri reka turamutse abakunzi ba BMBC abakiriya bacu. Rero turaza kubacana mu Gahahe tubacane ngahandi aha muri Miroir, tubacane kandi mu Itenga, tubacane za Gitega dufise ibikorwa, tubacane za n'ahatandukanye Bujumbura bagenzi bacu bashoboye gushika. Rero muri kino kiganiro kwera mwumva dufise abakozi benshi ibikorwa byinshi turaza kubacana muyage n'abagenzi bacu bakorera mu Gahahe. Muyage n'abagenzi bacu bakorera mu Gahahe babwira ukuntu babayeho. Bamwe vidama bazoshima kubona babana bashimire mwege magiye maduha akazi.
hanyuma mugende muri miroir ari ngahandi nyene naho nyene bagenzi bacu barashikirije ijambo ryo gushimira mega bakiriya bacu twege nta kindi kintu tudandaza kuva mu myaka 10 iheze aho mwumva dusigaye societe nini dusigaye dukana mu bisata bitandukanye atari kubaka gusa nta kindi kintu tudandaza n'ubwizigirwa n'ubuhinga abantu badushima nta muntu aduzeze ngo avuge ngo narababuze ngo baranyitse n'ibindi byose oya turabashimira rero hanyuma tutaza kuja za Gitega tufite imigambi itandukanye ni capitale politique gihugu kiduda nako cyaduga mbere cyadusanzeyo tumaze imyaka dukorerayo kuva muri iyo myaka nyene 10 iheze ndibaza ko dufite imigambi abantu twayikoreye bazi abo turiko turekora abatuzi turafite imigambi za Rumonge za Makamba za Cibitoki no ngaha hatandukanye mu gisagara cya Bujumbura hose hari aho twashiye gushika dufise amazu menshi tumaze kubakira abantu ntitwoshaka kubaha amakuru yaho tugeze n'ibyo turiko turakora mugabo bagenzi bacu bashinde kubaramutsa kuri imigambi mikuru turiko turakora itatu i Bujumbura irimwo buraro burenga nk'amajana 4 turiko turubaka bagenzi bacu barashimye ko boyaga namwe hanyuma rero turabashimiye je ndabashimiye nko za BMBC kera muri 2012 mu myaka 10 iheze nabayagira ndumwe twayaga ni tubashikiza ibiganiro nk'ibi byo kubigisha ukuntu byo kubaka bigenda byo kubagira ukuntu mwokora amakosa make ukuntu mwabitegura neza kubera rero mwadukunze mugakunda BMBC mugaduha akazi mutaduharuye amano taco dupfana mu buryo buna buriya ubu tukaba dusigaye dufite umuryango munini w'abantu amajana dufite ibikorwa byinshi cyane society ikomeye gose musigaye mudeze ibintu bihambaye hariho nibyo tutabereka mutamenya hariho nibyo tuzedwa n'inzego za leta zitwikora kubera ubuhinga ndashimye mbere n'inzego za leta zitandukanye nka za Obuha za DB dukorana muri ibi baduhimusha ama certificate n'ibindi turabashimiye hanyuma rero mukurikirana ikiyago twaganye abagenzi banje aho bavuze ukuntu biyumva kubona mwaruteye agateka aho umukozi akora muri BMBC akamara imyaka 5 adashomereye mu gihugu cacu ukuntu n'ahandi imbere gashomeri kagwiriye murakoze mugira ibihe vyiza jewe nitwa Libere Manirakiza nkaba ndi umwe mu ba chef de chantier birishi hamwe ryacu ryiza rya BMBC ego nkaba ndi umwe mu ba chef de chantier bahagarariye ino chantier ngaha duhagaze ni muri quartier Miroir hakaba ari hamwe mu hariko hararangurirwa imwe mu migambi ya BMBC Homes nkuko mubibona ngaha murabona ibikorwa bigeze kure murabona ngaha aha nyine duhagaze aha mpagaze muri M8 hagati ya M8 na M9 hariya hose nkuko mubibona hirya urabona hirya ni M4 M3 n'izindi nyine murabona ko zose ziri ankuru ziko zirabandanya hamwe turamaze guhagarika ico twovuga mu Kirundi inkingi inzu izoba yicayeko handi hose murabona turiko turabandanya duhagarika abakozi ni benshi cyane bariko baravyitwarika kandi bariko bakora ibikorwa vyiza turiko turabaha umugambi wacu wa BMBC Homes ngaha muri quartier Miroir ugeze byukuri ni ku ntambwe ishimishije twishimiye aho tugejeje n'abakiriya bacu biraboneka ko bavyishimiye ibikorwa bigeze rero tukaba turangiza dutera kamo n'abandi bose bavyipfuza ngaha muri BMBC baze ni karibu ni muze tububakire amazu meza agezweho kandi ya kijambere murakoze nitwa Ndikuriye Romwari nkaba ndi umwe mu bariko barafasha guhimiriza abakozi kugira ngo ibikorwa bya societe yacu bishobore kubandanya bimeze neza kugira ngo n'abariko barabibona mu buryo butandukanye babandanye bahurumbira isosiyete yacu nziza cyane gose hanyuma y'ivyo rero nkuko mubibona turiko turakora ibikorwa kandi bimeze neza ngira murabona nk'istructure ukuntu ihagaze yavuye hasi mu kuzimu izuba ifatanye n'idari riva hejuru
bice bihuriramwo hejuru. Murabona kandi two tubishiramwo abakozi babimenyereye bafise ubumenyi, kandi nka benshi nabo tugenda twigishiriza bakagenda barakura mu bumenyi bujanye no kubaka. Hama ikindi naco nomenyesha abanywanyi ndetse n'abakiriya n'abifuza kuba muri buno buraro bwiza bwa kijambere buteye igomwe, nk'umugambi mwiza cane wa sosiyete yiyumviriye kuzana hano mu gihugu c'u Burundi kugira ngo abenegihugu b'u Burundi bose babe ahantu hameze neza, hasukuye, hatekanye, hari umwitwarariko umeze neza ku buryo buteye igomwe n'amakungu yo kwishimira. Nivyo vy'ibikorwa turiko turakorera hano muri quartier Miroir. Aho rero nkavunira akagohe n'abandi bose bacifuza kuba boba mu buraro bwiza ko boza bagahurumbira ino sosiyete yacu ya BMBC Homes. Ni sosiyete nziza iriko ishikana igihugu c'u Burundi n'abenegihugu bacu ku iterambere rirama kugira ngo dushobore kubaho neza. Rero ibikorwa biriko birabandanya, nta ngorane n'imwe, abakozi turabafise, ibintu bimeze neza kandi bashirika umwete. Nuko ngira mutaratembera mwari kubabona, murabona ko twamaze kuba dushirako inzu z'amatafari zamaze kuduga, tugomba kugerekako n'izindi, hanyuma n'izindi ziracava hasi, n'inkingi zo bita amakoroni inzu ihagararako ziriko ziratunganywa hariya. Ibikorwa no kuvuga biri ankuru bibandanya bigenda kandi nta guhagarika. Hama nkahamagarira n'abandi bose batari bwumve uno mugambi, ariko ibi kubera twe dukorera ku mugaragaro kandi no mukuri kugaragara, nta muntu n'umwe nobwira ngo azaje inyuma y'amajambere, ahubwo ndabahimiriza baba diaspora baba bari hagati mu gihugu bafise uburyo kandi bifuza kubaho mu mazu meza cane, ko boza bakagana ibiro vyacu, ibiro vya BMBC Homes, hanyuma bakaganira ibintu bikagenda neza, tukabubakira amazu kuko dufise ubuhinga buhagije, nta ngorane n'imwe. Hanyuma nkaba norangiza ndabashimira mwe mwatugendeye kugira ngo mushobore kumenya ivyo BMBC Homes iriko iratunganya amashantiye atandukanye. Si yonyene, hari n'andi mashantiye atandukanye ibikorwa nk'ibi biriko birakora. Ni ukuvuga kandi n'umuntu ku giti ciwe arashobora kugana iyi sosiyete ikamukorera ibintu bizima, ibintu bikabandanya bigenda neza. Novuga nti ku bwanje mbere ndanayishima kuko irantunze bwa mbere ho, itunze n'umuryango wanje kandi itunze n'imiryango, itanga akazi mu buryo bwinshi kandi butandukanye kandi bukomeye cane rwose. Ku bw'ivyo rero novuga nti korana na BMBC mwironkero uburaro bwiza. Murakoze. Bakunzi b'ishami BMBC, turabaramukije umwe wese aho aherereye bivaye n'amasaha ingene aharugwa. Rero jewe kw'izina nitwa Ntahomvukiye Justin, nkaba ndi umwe mu bakozi ba BMBC, sanzwe ndi mu gisata ca plomberi. Rero nkuko musanzwe mubizi, ikibazo ca plomberi no kubaka birajana, tugirwako. Murazi ko ahariko harubakwa n'amazi abakeneye. Rero kenshi je mba ndi impande yabo kugira ngo ahakenewe ko hakorwa amazi jewe mbe ndahari kandi ibintu bice bigenda neza. Rero aha ndi naho nari bagiye kubabwira, aha ndi mu Gahahe, ahasanzwe hariko harangurirwa bimwe nyene mu bikorwa vya BMBC Homes. Rero ishami BMBC bifise abakozi benshi bakwiye kugira ngo bubakire amazu abakiriya babo neza kandi bashikirize kugihe. Bakunzi bishira hamwe BMBC, turabaramukije canke tubahamwiriwe bivanye naho muherereye. Je nitwa Habana Bakize Toma, abandi umukozi wishira hamwe BMBC. Nkuko mubibona aha turi ni hamwe hariko harakorerwa umugambi wa BMBC Homes muri Gahahe. Aha neza na neza mpagaze ni muri Gen 1. Nkuko mubibona ko ibikorwa bigeze kure. N'iyi nyubako ya Gen 1 turayirembeje, turi mu mafinisio yayo.
rero nkuko turiko turabandanya tubikorera abandi batuzeza imigambi nk'iyi n'ubu tubandanya dutumira abadiaspora bose aho baherereye hose mu mpande zitandukanye z'isi ko bandanya bitura irishira hamwe BMBC kugira ngo tubakorere imigambi ihuje n'ivyo bonyene ubwabo bifuza no kuvuga amazu ya kijambere. Rero turabahaye ikaze n'igishika cinshi muri BMBC. Bakunzi b'ishyirahamwe BMBC turabaramukije. Jewe nitwa Niyokwizera Antoine, nkaba ndi umwe mu bakozi ba BMBC, nkaba nkorera mu ruhande rwa Gahahe aho BMBC isanzwe ifise ivyo bikorwa. Nkuko mubibona ni ibikorwa bigeze ku mugambi ugeze kure cyane. Uko mubibona murabona ko turiko turavasa dutera imbere kuko BMBC mu migambi yihaye gukora idahagarara. Hanyuma tukaba tubahaye ikaze mu migambi yanyu kubaka na BMBC. Murakoze. Bakunzi b'ishyirahamwe BMBC tubaramukije. Je ndi hano ni Nduwayo Wilson, nkabandi umwe mu bakozi b'ishyirahamwe BMBC basanzwe barangurira ibikorwa byabo kuri tere nk'umuchef de chantier mu bandi. Hano turi muri BMBC Homes Gahahe, aho mubona ko turarangura ibikorwa byo kubaka izi nyubako ziri hano, aho zimwe nkuko mubibona zimwe ziracabana yaziduga, izindi tugeka amadari, izindi turi mu mafinisho, kuvuga ibikorwa bikora bandanya neza. Tukaba tubatumirira kuzana imigambi yanyu mwishyirahamwe BMBC kugira ngo dushobore kuyibarangurira. Murahawe ikaze. Bakunzi ba BMBC turabaramukije aho muherereye. Ku mazina ni Ingenieur Iranzi Alsa, nkaba ndi umuchef de projet, umuchef w'ibikorwa biriko bikorerwa ngaha muri BMBC Homes Gahahe. Nkuko mubibona projet zigeze ahameze neza gose. Urabona hari izimaze kugira amalevation de mur aheze, izindi tuko turagira ama travail de finition yo guheraheza gusikura. Hama tubatumira nyene kuko abantu benshi baradukurikirana kandi bakadukunda kuko ivyo twiyemeje tubishitsa, kuko murabona ko ivyo twabashikirije ko tuko turarangura, twabamenyesheje ko tuko turakora, turiko turabikora neza nkuko nyene twabibashikirije. Hama murahawe ikaze. Bakunzi b'ishyirahamwe BMBC turabaramukije. Je nitwa Nzisabira Eric, hanyuma nkaba ndi umushefu de chantier mu bashefu d'équipe bo ngaha muri Gahahe Homes. Aha rero turi ni muri Gahahe Homes. Murabona utereje hirya no hino turifise amazu turiko turubaka. Hama kwa amazu turiko turubaka bikaba biriko biragenda neza. Ubu turiko turagira ivy'amakorotire tuduza n'ayandi mazu hagati, ibintu bikomeye cyane. Rero nkuko mubibona aha hari abantu batugendeye, turiko turavugana ibijanye n'iki gikorwa turiko turakora cy'uyu mugambi wa Gahahe Homes, baraba ibikorwa ingene biriko biragenda. Hama yego tukadushimiye mbere abantu batugendeye kuri ibikorwa turiko turakora byo muri Gahahe Homes. Musanzwe mwese mumenyereye, ntikiri nshashu biramenyerewe, irazwi kuko ari Gahahe Homes. Rero turakengurukira aba batugendeye, hama bagize neza kudutera iteka. Murakoze. BMBC ntako tudakora kugira ngo tunezereze abakiriya bacu. Tubahaye ikaze. Ndabaramukije bakunzi ba BMBC. Jewe nitwa Ndayikeza Dieudonné, nkaba ndi umwe mu bahagarikiye ibikorwa kuri no projet twise BMBC Homes Gahahe. Murabona ko ibikorwa tubirembeje muravye hirya no hino, nk'akarorero kuri no nyubako turiko ngaha G7. Ubona aho nyene byaremvye uwo munsi mu bijanye no kubetona idare, aho vuba ho bukera tuzoca tubandanya tuduza n'izindi nzu zikurikira hejuru yayo. Ibikorwa ni byiza cyane ko twagiye turababwira mu ntango mu biganiro by'imbere y'ibi. Abadukurikirana murabizi tubizeze bijanye n'uyu mugambi, naho bamwe bari bafise amakenga, ariko muravye hirya no hino mukabona inzu zihahagaze nziza ziteye igomwe, zubatse ku buhinga bugezweho, uburyo bwose bukenewe kugira ngo inzu ibe nziza, iramba kandi kwegera. Turiko twitwarika ku bushitsa bwose. Rero notera kamo ubu ko dufise ikimenyamya kijijwa n'abari bafise ubwoba n'amakenga, tubatumirira mwese kuza muri BMBC
tububakira inzu nziza nk'amahoteli, inzu z'amamanza, y'amasalle de reception, tububakire zaba inzu z'ubunywero, eka n'indi nyubako yose wifuza kugiramwo icyo ari cyo cyose wifuza turashobora kuyikubakira nk'uko ushaka mu buryo bugezweho. Tubahaye ikaze rero. Bakunzi b'ishyirahamwe BMBC turabaramukije. Ku mazina nkaba nitwa Mpabonimana Simeo, nkaba ndongoye igisata ca menuisier ngaha mu Gahahe. Tujeje gukora imiryango n'amadirisha y'izi nyubako zacu turiko turubaka. Tukaba tubahaye ikaze hano muri kino gisata cacu ca menuisier muri BMBC. Abari muri Amerika, abari muri Australia, eka n'abari mu bindi bihugu byose turabahaye ikaze. Murakoze. Bakunzi ba BMBC turabaramukije. Ndi umwe mu ba chef de chantier ba BMBC, ku mazina banyita Butoyi Bernard. Aha anye duhagaze turi kuri G17. Murabona ibikorwa turabirembeje, turiko turakora ibintu by'amakrepsage, amafinisio. Rero mu minsi mikenya bene inzu barashobora kuzibamwo byoroshe, ibikorwa byarangiye. Urabona n'amakrotire yose ariko araduga neza, ibintu bimeze neza cyane. Hanyuma ko BMBC iratumiriye umuntu wese yifuza kugirisha ivyigwa by'inzu yifuza kubaka, akaza bakabimukorera tukabikora. Hanyuma norangiza mvuga ati BMBC irabahaye ikaze. Murakoze. BMBC twebwe tubaramutse kandi tubifuriza kuroranirwa mu bikorwa byanyu. Hama akenshi tubaganiriza tubaha ibiganiro turi mu gisagara ca Bujumbura, aho turangurira imigambi myinshi, ariko ntabwo tuyirangurira gusa i Bujumbura, eka no hagati mu gihugu turashikaho. Nkuko mubibona rero hano twishikiye hagati mu gihugu ku mugwa mukuru wa politiki aho bita Igitega. Ni hamwe kandi turangurira imigambi myinshi yo kubakira amazu abakiriya benshi batandukanye. Rero hano nkuko mubibona mpagaze imbere y'inyubakwa imwe isa n'iyiheze, murayibona hariya igeze kure. Mu minsi iri imbere nyene yo ndibaza turayimushikiriza kuko isa n'igeze ku ndunduro, dusa nabwo shaka kugira kwirangiza. Rero nkuko mubibona reka tuyegere neza, turi kumwe n'umwe mu bakoze muri no chantier, muri no nzu isha n'igomba guhera kugira ngo atuyagire neza, tubwire aho ibikorwa bigeze, kuko ndabona yuko minsi mike yuko nyeneyo azoba ayishikiriye kuko isa niyaheze. Amahoro cyane. Jambo. Murakomeye. Yego ni sawa. Yego twashitse no munsi hano iwanyu hagati mu gihugu, aho hari inyubako y'isha BMBC iriko irasozera, isha n'igeze ku buca ihera. Turibaza yuko ngira ngo nyeneyo minsi iri imbere azohava ayakira. None ngo tubwira aho bikorwa ubu bigeze hehe by'inyubako, turabona isa n'irangi bigeze. Muri make inyubako twavuga ko yarangiye. Muri make nkuko mubibona urugero igeze ko uno munsi nuwo kwinjira yoyibamwe. Nuko gusa kuko twama dukora ibintu byiza dushaka ko iba nziza cyane. Nivyo rero turiko turakora, urabona ko ibikorwa bigiye no gutera amakaro byaheze, bigirwa ko no gutera no gusiga amarangi, kandi amarangi meza nkuko mubibonye no kuri clôture. Nibaza ko mwabonye ko hasa neza cyane. Rero ubu ivyo turimwo muri make ni udukorwa two gusozera gento mwene yo inzara yishyikirizwa. Nivyo mwiboneye. Kuvuga mugeze mu gihe byo muriko mutera amakaro, amarangi ngira ngo amakushe ya mbere n'aya kabiri sinzi yose nzaba yashizeko, kuvuga yuko mu minsi mike nyeneyo azoba ayishikiriye. Eko bakunzi b'ishami BMBC kandi rero twibutse yuko mu ishami BMBC tubona twubakira abantu mu matongo yabo bitandukanye n'amaprojet twari dufise ya BMBC Homes mu Gahahe canke mu Itenga canke muri Miroir, aho dufise amatongo y'iwacu abakiriya bakaza kugura amazu mu matongo yacu. Ukuvuga yuko wewe rero ufise itongo ryawe bashobora kutwitura, maze tugashobora gutunganiriza umugambi tukubakira inzu nkuko wifuza. Kandi tubibutse yuko muri BMBC dushobora kubakira umuntu inzu ku ideni, dufashanije ni banki ya BGF idufasha kugira ngo abakiriya bifuza kubaka ku ideni
dushobore kugira ante kububakira inzu. Ivyo bigenda gute? Ni kuvuga yuko umukiriya araza tukamufasha gutunganya ivyigwa bijanye n'iyo nyubako yiwe, tuje kubitunganya tumusaba yuko agira depo y'ibice 20% bizotwara inzu yiwe. Hanyuma y'ivyo tuje tumusabira ideni y'ibice 80 bisigaye muri banki, gutyo tuzatangura kubakira inzu yiwe, ariko nawe tumusaba yuko atangura kuriha buri kwezi amafaranga mu kiyo gutarenze imyaka 10 akaba yagiye kuyiriha, gutyo agatahukana inyubako yiwe. Tugere kubashimire rero ku bikorwa ishamwe BMBC ribandanya ribatunganiriza, tubasaba kandi yuko mwabanda mugitura. Siniko mufite akajambo kanyu? Yego. Akanya nakiwaje. Ni Pritoni Igitega ni hagati mu gihugu, ku mugwa mukuru wa politiki. Mugwa mukuru wa politiki. W'igihugu cy'u Burundi. Merci beaucoup. Uretse iyi urabona ko yahetse? Yego yahetse. Inzu yahetse. Rero sagaseseshwa rumuri murayibona inzu zacu nkuko mubibona hatandukanye, Ibujumbura ziriyo zaheze, n'Igitega zirahari. Iyi ni imwe muri zo zimaze guhera, izindi nazo ziri ankuru ziri kuzirubaka. Rero novuga hariho bashobora kubona urubuga rwa BMBC bakaba n'ivyirangura bakibaza ngo na Karimi. Oya, Karimi ni impamo. Ibikorwa biribonekeza, birivugira. Nuko rero murakoze, n'abandi babandanye bahurumbira BMBC kuko ntiyaga amasigara cicaro. Turashimiye cyane. Muri BMBC tuba tuvuga tuti iyo mwubatse mwubake neza na BMBC. Bakunzi b'ishyirahamwe BMBC turabaramukije. Jewe banyita Vesanije imbere, ndi umwe mu bashefu de chantier. Aha mbona mpagaze nariko arakorerwa imigambi y'ishyirahamwe, aho turi imigambi ya BMC Tenga Homes. Murabona ngaha tuhamaze ikiringo kitari gito tuhakorera, twaratanguye imirimo nkuko mubibona. Hamagaze impande y'inzu zitatu, ijya ni T1 ijya ni T2 T3. Murabona ko imigambi ni myiza cyane. Twaratanguye mu mafondation, turakora turubaka. Ubu murabona nk'ijya bariko barashira ko charpente mu minsi nk'ibi tuzoshaka amabati. Iyi ni T2 nayo nyene murabona nyuma y'imisi nk'itatu zo twatanguye gusakara. Kubisanzwe murabona yuko imigambi ya BMBC Tenga Homes irageze kure, yaratanguye. Abavyumva ku majambo babona yuko ibikorwa bigeze kure kandi birenze, kandi tubikora neza cyane ku buryo bugezweho, ku bintu bifise karite, bifise uburambe, ibintu bisa neza. Namwe murabibona, muravyibonera hamagaze, murabona ko hasa neza. Aha n'ubundi turacabandanya mugambi wacu kugira ngo bishikare bigenda neza, kugira ngo n'abakunzi bashikare kubona ko ibintu biriko birakorwa. Zana imigambi yanyu muri BMBC tububakire inzu zigezweho. Kaze. Ndabaramukije bakunzi ba BMBC, muvugana na Uwimana Samson, umukozi wa BMBC mu gisata ca sudire. Nyoboye igisata ca sudire nyene mu bijanye no guterateranya imiryango ikozwe mu buryo bw'ivyuma, guterateranya amaportayi, guterateranya amadirisha y'ibikorwa BMBC biriko irakora ahatandukanye mu karere k'igihugu, kuko irafise imigambi myinshi usange biriko irarangura. Rero aha turi mu nyubakwa ifise nimero ya T20, niho turiko twarangura ibikorwa byo gukora portayi nkuko muriko murabibona ko turakora portayi iyi nyubakwa nyene turimo. Nuko rero ku batandukanye bakunzi ba BMBC twababwira ko ibikorwa muri BMBC bihari kandi dukora uko bishoka kose. Rero abafise imigambi twobatera intege kuyiza muri BMBC kugira ngo dushobore kubakorera ibintu bikomeye biramba kandi inzu zigezweho nka kino gihe. Nuko murakoze. Hanyuma rero ubu turarangije, mwabonye bagenzi bacu ivyo bagiye bayagira aho twashoboye gushikira. Mwarabonye ko turi muri projet tumaze imyaka nk'ibiri ya mekanisation ya BMBC. Ubu tugeze hano twubaka inzu, tukayitera amakaro, tukayisudira imiryango yayo canke tukayigira aluminium, tukashirako amaparafo, tugashirako amatara n'amazi, tukayugara.
ubu tugeze naho tuzogira ekipema muri rici abakiriya bazoshira amazu yacu intebe bazosangamo n'ibitanda bizaba byakorewe material ya BMBC tu societe ifise inguvu gose ifise abahinga sivyo rero ivyo bintu byose nibaza ko bikwiye kugira ngo abatwize muri iyo myaka 10 n'umuheze babone ko batataye umwanya bwa mbere ariko kandi kugira ngo abandi bafite imigambi yo kubaka bashobore kutwizera bashaka kutuzeza ama projet yabo ubuye murashaka kuza kugura inzu muri Miroir ahandi canke mu Gahahe kwideni mukayira imyaka 10 canke 15 mugirimo tugitangura zino projet z'ibigwati muri 2021 nta maduka dufite tugurisha ariko arahera canke aheze ariko tugeze ahantu tunayafise hamwe usanga naheze muri ivyo bigwati vuga ati uri hace tukusigira irangi uce winjira kandi umva urasha no kuyigura ubona iz'abandi ziko zirahera rero karibu ibyo turiko turakora ni ibintu birimo donc byizeza biryoshe hanyuma rifite izina ryiza cyane rifite societe ikomeye hanyuma kandi murashaka kubaka kutwitura kugira tubakire amazu matongo yanyu kwideni turi kumwe na banke BGF dusanzwe dukorana muri ibyo kubaka amazu nizo project tuko turakorana tuzikora turi kumwe ni banke BGF ariyo idushikira mu by'uburyo aho twageze bikakorerwa amatongo ya BMBC amatongo yose bikakorerwa na ya BMBC hanyuma urumva umuntu asanga dufise impapuro zose zikenewe umuntu abazi ko aguze inzu itarimo amatati nivyo hanyuma tufise n'ibisata mbere bizoza biritwareka no mazu mu kuyarondera abakiriya abazaba yatuguriye bakeneye kuyakotesha kuburyo uzosanga ico gitata kimaze nk'umwaka mugo twasanze mu myaka iheze tubaka amazu makeye ubwira kuburyo wasanga kuronka amadu ico gitata gikurikirana bitoroshe immobilier nyene ya bien no kuvuga umuzara mutuguriye amazu tuyahejeje tubashikirije ajya musubiye nk'abari muri ya diaspora canka bari ngaha muce mwasigira BMBC yapangishe ya entretene yagiriye ama entretien atandukanye biciye muri departement yacu yitwa BMBC Investment Management aho dukurikirana imigambi yanyu n'ibindi bizo tutari byo kubaka mushaka kudushinga byose birakora sivyo murazi kandi ko mushana mu kutwikora ko mu bindi bintu turagira transport international kubera dukenera imizigo myinshi iva hanze umukiriya wacu canke undi murundi wese yotumviriza akeneye imizigo iva kubivuka bitandukanye muri Kenya n'ahandi za Dar es Salaam iyo tuzanye ibikoresho dukoresha kandi amashante nagwe tubashaka kumuzana imizigo yiwe kuko ugasanga wabaye umuryango nyene byabaye ibintu byinshi kubera iki kubera ko mukunda BMBC kubera ko BMBC ifite experience hanyuma tuko turayubaka cyane kuburyo mu mwaka wa 2024 canke mu mpera d'uno mwaka tuzari dufite societe yitwa BMBC ifise inguvu nyinshi gose ni muzamugikeneye societe mu mahanga namwe ko mubaka ibiki ngaha mu gihugu cyakwa kajyamazu mubona yo muri Amerika canke i Dubai maremare manini tuzari dufite ibikoresho bya kijambere amashini ya kijambere kandi menshi nta muri Miroir muri bika twateguye ikibanza cyari kigoye niyo mashini yakora uretse dufite by'iwacu cyane twigabira kuburyo abantu bitura BMBC abona ko biteye societe y'inguvu kandi nivyo kubera mutuzeza amahera menshi na mamiliyari dakora ngaha na mamiliyari dakora ku mashati atandukanye mu gihugu akora mu Gahahe ho dufite project igeze kure cyane mwarayibonye kuntu ari bizu binini binazimbutse ahantu heza cyane strategique mwitengana uko nyene hose turashimira abakiriya bagiye baradukunda n'imigambi itarava no mu kuzimu ariko kandi tubamenyesha ko ishirame ryanyu BMBC mwogitega rifise inguvu nyinshi ari societe rutura kujya kama tubivuga iri mekanize ifise amashini abakozi bacu batanguye mwarabikurikiranye ubuye tuko tugana societe tuko tugana amasezerano n'amasociete akomeye mu Bushinwa adodufasha kubishika kivyo ariko ndababwira aho abakozi bacu bazoza kwigira mu Bushinwa abashinwa bakaza kutwigisha tukaza gukorana mu kubaka amazu akomeye ngaha ni ibintu byatugoye gushikako mugabo bamaze kubona intambwe tugeze baremeye ko tugira ubwo bucuti nivyo rero mugira ibihe vyiza hanyuma aho muri hose ndabipfuriza ko muronka aho muba mukubahwa mwiture BMBC mukigira icimviro cyo kubaka dufite bureau d'étude ya mbere mu gihugu dufite bureau d'étude ya mbere mu gihugu ifite ibikoresho bitomoye
ni kuvuga ntimubereye kusubira kuja mu bintu byo kubaka mutabiteguye kuko BMBC hari kugira ngo baba bubaka amatongo yabo cyangwa parcelle amatongo yacu baronke service nziza cyane itarimo uburiganya kandi y'ubuhinga. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza, iyo mwubatse mwubake neza.